ndabaramukije kandi ndabahaye ikaze mwese abakunzi ba BBC Gahuza miryango. Turi ku munsi wa gatatu itariki 30 gitugutu umwaka wa 2024. Izi ni zimwe mu ngingo zigize ikiganiro cacu. Republika ya Demokrasi ya Kongo ivuga yuko amahoro arama baziga kuzoshika ko biciye mu nzira y'amahoro ya Urwanda ari kintu babona ko kiri kure nk'ukwezi. Mu Faransa umunyarwanda Eugene Muco arindiriye kumva ingingo ya sentare ku vyaha vyerekeye uruhara yagirizwa muri jenoside yabaye mu 1994 mu Rwanda. Umukinyi rurangiranwa wa hano mu Bwongereza Idris Elba akinaza film afise abavyeyi bafise amamuko yo muri Afrika avuga yuko agiye kwitaho kuzamura igisata ca sinema kuri uwo mugabane. Muravyumva mu kanya. Naho mu kiganiro c'abagore uyu munsi tuja mu karere ka Rubavu aho umukobwa Florette Uwizihize yashinze ishirahamwe rifasha abana batoya. Tubafitiye ndetse n'amakuru y'inkino muri iki kiganiro gihagarikiwe na Jacques Niyitegeka. Ivyo vyose ni nyuma y'amakuru yo hirya no hino kwisi avugwa hano kuri BBC mushikirizwa na Prudence Ngiyumva. Espanye yatangaje iminsi 3 y'icyunamo nyuma yuko abantu bagera kuri 70 bapfiriye mu myuzure cyane mu karere ka Valencia. Abantu babarirwa muri 100 baracyaburiwe irengero mu bice by'uburasirazuba no mu majyepfo y'igihugu aho abasirikare bagera ku 1000 bagabwe kujya gufasha. Minisitiri w'intebe Pedro Sanchez yavuze ko abagizweho ingaruka bose batazatereranwa. Sé que detrás de todos esos daños nziko inyuma y'ibi byangiritse hihisha imbaraga nyinshi zakoreshejwe mu myaka 100. Imishinga y'ingenzi muri kino gihe iri mu gihirahiro, ariko tugiye kubafasha dukoresheje ubushobozi bwose bwa leta ndetse niba ngombwa n'ubwo umuryango umwe w'ibihugu by'Uburayi kugira ngo mubashe gutera intambwe, kugira ngo mubashe kubaka amazu yanyu n'ubuzima bwanyu bidatinze. Ku mijyi minini n'imijyi mito byangijwe n'aya makuba, ndababwira ikintu kimwe: dushyize hamwe tuzubaka imihanda yanyu, imbuga zanyu, ibiraro byanyu, na Espanye yose muri kumwe kandi zabana namwe. Hari amashusho yerekana uduce tumwe turimo imodoka zabirindutse n'amaduka yamenaguritse byafunze inzira ku baturage. Mu tundi duce abantu bagaragara bari mu biti cyangwa ku bisenge by'inzu birinda gutwarwa n'amazi. Igisirikare cya Israel cyatangiye kugaba ibitero byo mu kirere mu burasirazuba bw'umujyi wa Baalbek muri Liban. Abantu babarerwa mu bihumbi bamaze igihe bahunga kuva urwego rw'ubutegetsi bushinzwe uburinzi bwa gisivile rubaburiye kuhava nyuma yo kuburirwa na Israel ku bitero bigiye kuza. Imihanda iva mu mujyi yuzuye imodoka mu gihe abantu bagerageza guhunga. Baalbek ahari indiri ya Hezbollah ni hamwe mu hantu hari insengero nako zo mu gihe cy'abaromani zifashwe neza cyane kandi hatangajwe nk'umurage w'isi n'ikigo cya UNESCO. Abantu barenga miliyoni muri Libani bakuwe mu byabo n'imirwano kuva Israel yatangira ibikorwa bya gisirikare ku butaka muri uku kwezi. Ibiro by'umushinjacyaha muri Georgia byahamagaye ukuriye uruhande rushingikiye Uburayi kugira ngo biyumve ibirego by'uburiganya byabaye mu matora rusange yo ku wa gatandatu ushize. Minisitiri w'intebe ufite ishyaka Georgian Dream byagaruriye ku butegetsi avuga ko Salome Zurabishvili nananirwa kwitaba ku wa kane ibyo bizaba byerekana ko yaba we cyangwa se abandi mu batavuga rumwe na leta nta ufite ibimenyetso by'ibirego. Abatavuga rumwe na leta ariko bari gushishikariza uyu muntu kutitaba kubera ko ngo umushinjacyaha adashobora kwizerwa. Umuyobozi w'ishami rya Loni rishinzwe ibiribwa kwisi PAM yatanze impuruza ko Sudani ishobora kubona ishyano ritaraboneka kwisi mu rwego rw'amage mu rwego rw'ubutabazi niba amasezerano y'agahenge hagati y'impande zihanganye atagezweho. Cindy McCain yabwiye BBC ko abantu babarirwa muri za miliyoni bashobora kwicwa n'inzara kubera iyo mpamvu. Inkuru ya Anne Soy muragizwaho na Premide ku magenge. Ubundi 50% y'abanyagihugu ba Sudani bisanzwe bivugwa yuko atamaragamo y'ivyo kurya bafise. Amashirahamwe atanga imfashanyo nka PAM amaze igihe kirekire yita ku rutare ngo ashike aho bari abaha imfashanyo ikenewe vyihutirwa. Adre
ijabukiro ryo ku rubibe muri Sudani y'Uburengero ryarongeye kugururwa mu kwezi k'umunani mu kiringo c'amezi 3. Umukuru wa PAM avuga yuko abategetsi ba Sudani batamwijeje ko bazoguma baryuguruye inyuma y'ukwezi kuza. Ingaruka zo kuryugara zobakaga, niko Cindy McCain yavuze. Yanashimangiye ko bikenewe cyane ko haba umutekano ku bantu no kunzira abajana imfashanyo bacamwo. Ivyo akabivuga afatiye ku bitero biherutse ku bakozi b'amashirahamwe atanga imfashanyo. Aya ni amakuru ya BBC. Abakekwa kuba mu gatsiko kabaswe n'ibitekerezo by'ubuhezanguni bateye umurenge mu burengerazuba bwa Uganda bica abantu bagera ku 8. Igisirikare kiravuga ko igitero cyabaye mu ijoro ryakeye mu karere ka Kagadi hafi y'umupaka wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Cyavuze ko abo bantu bo muri ako gatsiko batumbereye abantu cyane cyane bo mu miryango yabo. Polisi yavuze ko abantu 4 mu bishwe bari bafite imyaka iri munsi ya 13. Umwe muri bo yari umwana w'imyaka 3. Polisi yavuze ko ababikoze bagihigwa. Hano mu Bwongereza igihe yatangazaga ingengo y'imari ya mbere ya guverinoma y'ishyaka Labour mu myaka 14, minisitiri w'imari yavuze ko azazamura imisoro ihwanye na miliyari 50 z'amadolari. Rachel Reeves, minisitiri wa mbere w'imari w'umugore mu Bwongereza, yavuze ko ibi bizakorwa ku buryo bugari mu kuzamura urugero rw'umusanzu w'abakoresha batanga mu bwiteganyirize bw'abakozi. Yavuze ko guverinoma y'Ubwongereza izashora nako mu nganda zikora ibidahumanya ikirere kandi igatanga miliyari zirenga 30 z'amadolari mu gutera inkunga urwego rw'igihugu rw'ubuzima NHS. Rishi Sunak wahoze ari minisitiri w'intebe yavuze ko guverinoma ya Labour izakoresha ikaguza ndetse ikanakoresha amafaranga arenze ubushobozi bwayo. Florentine, urakoze Prudence Ngiyumva. Amakuru yacu ku buryo burambuye tuyahere kuyerekeye ubuseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ahamaze imyaka harahungabanye kandi harangwa n'umutekano muke, aho imigwi myinshi yitwaje ibigwanisho ihanganye na leta. Leta ya Kinshasa yakomeje kwagiriza igihugu kibanyi cy'u Rwanda ko gifasha iyo migwi ihanganye nayo, ivyo u Rwanda nago rwakomeje guhakana. Mu bihe bishize ariko byasa naho umengo hari intambwe yatewe. U Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byanagize aho bishira umukono ku masezerano yo gutanga agahengwe bahimirijwe n'abategetsi b'igihugu ca Angola nk'umuhuza. Ariko igihe umushikiranganje w'imigenderanire wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Therese Kayikwamba Wagner yagendera studio za BBC, yavuze ko ico cizere c'amahoro arama kikiri kure nk'ukwezi. Yishura ku bibazo vya mugenzi wacu wa Newsday James Copner, yatanguye amubaza aho umugambi w'amahoro ushigikiwe na Angola nimba woba warashoboye gufasha kwegeranya igihugu c'u Rwanda n'igihugu ciwe kuruta uko vyahora. Therese: I wish I could say we were. Nifuzaga kuba navuga ngo yego, ariko ibimaze iminsi biba cyane cyane muri iyi minsi birishize biteye impungenge. Murabizi inshuro nyinshi hagiye haba kwica amasezerano yo guhagarika imirwano yashyizweho umukono ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa 8. Ibi rero biratuma bigorana cyane gukomeza kwizera igisubizo kirambye kuri iyi ntambara binyujijwe mu mugambi w'amahoro wa Rwanda. Kongo ibifitemo ubushake ndetse niko bizakomeza, ariko turabona guhonyanga ayo masezerano ku ruhande rw'ingabo z'u Rwanda na M23 mu gace gakize cyane ku mabuye y'agaciro, ndetse no kwigarurira ibi bice bikaba bikomeje ndetse bikaba bikomeje kugenzurwa n'ingabo z'amahanga. Mumaze imyaka myinshi mushinjana muri kariya karere, ni ibihe bimenyetso ufite ko ingabo z'u Rwanda zibifitemo uruhare? Hari itsinda ry'impuguke ryashyizweho n'akanama k'umutekano ka ONU kugira ngo kige uko ibintu bimeze, bityo kajye gatanga amakuru ahoraho. Raporo y'izo mpuguke iheruka ivuga ku basirikare b'u Rwanda bagera ku 4,000. Ibi ntabwo ari ibirego bitangwa na Kongo. Dufite imibare yacu ndetse irenze niyo ngiyo y'ingabo z'u Rwanda n'uruhare rwa guverinoma y'u Rwanda muri iki kibazo cyo guhungabanya Kongo. Muri rusange bisa nkaho inzira y'amahoro ya Rwanda iyobowe na Angola hari cyo iri mu kugeraho.
habaye amanama ndatekereza hagati y'abayobozi b'inzego z'ubutasi b'igihugu cyawe n'u Rwanda. Hari n'amasezerano asa nkaho yasinywe nk'uko bivuga ayo guhagarika imirwano. None se ni kuki ukeka ko ibintu biri mu kugenda nabi ubu ngubu? Things are going wrong because the Rwandan Defense Force. Ibintu birakomeza kuba bibi kubera ko ingabo z'u Rwanda, igisirikare cy'u Rwanda bafatanyije na M23 yiyita umutwe w'abanyekongo urwanya leta, bongeye gufata intwaro bakaba bariho bica amasezerano yo guhagarika imirwano. Hari igihe twabonaga rimwe na rimwe ibitero muri Kivu ya ruguru, ari nayo ntara yibasiwe cyane n'intambara, ariko ntibyari bimeze nk'uko tubibona ubu, aho M23 n'ingabo z'u Rwanda bariho barwana bashaka gufata ibindi bice. Niyo mpamvu twaciwe intege n'uku kwica amasezerano yo guhagarika imirwano. Ibi ntabwo ari udutero duto, ahubwo ni ibitero by'imbaraga zo gushaka gufata ibindi bice, imbaraga zo gushaka gufata ibice bikize cyane ku mabuye y'agaciro muri Walikare. Niyo mpamvu ducitse intege, niyo mpamvu umugambi w'amahoro wa Rwanda n'amasezerano yo guhagarika intambara bibangamiwe. Currently under threat. So how do you count on none murateganya kubikoraho iki? Mu gihe cyashize byarabakomereye kunesha M23 mu rwego rwa gisirikare, kandi muravuga ko inzira y'amahoro ibangamiwe. Murimo kubikoraho iki? First of all, we call out Rwanda on their bluff. Icyambere turagaragaza ko u Rwanda rukomeza kujijisha. Rwakomeje kwigaragaza nk'urubangamiwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no mu karere, ariko imbere y'amahanga rukiyerekana nk'uruharanira amahoro, nubwo mu karere kibiyaga bigari ari rwo rushoza intambara. Muri aka karere nibo batumye miliyoni 7 zirenga z'abaturage bava mu byabo. Ndibaza ko iyo ari imvugo igomba guhinduka. Dukomeje kubwira abafatanyabikorwa batandukanye, cyane cyane abafite ibyicaro bihoraho mu kanama k'umutekano ka Loni, kuko ni ingenzi ko bisobanuka ko akaga kari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'akarere k'ibiyaga bigari atari akaga ka Afurika gusa, ahubwo ari akaga k'isi yose. Therese Kayikwamba, umushikiranganje w'imigenderanire wa Kongo n'amakungu. Turacagerageza rero kumva ko twoshobora kuvugana n'u Rwanda kuri ivyo bivugwa n'umushikiranganje w'imigenderanire n'amakungu wa Kongo, kugira ngo tumve ico nabo bashobora kutubwira, ariko ntibiradushobokera. Amakuru yacu tuyabandanirize i Paris mu Faransa, aho sentare yaho kuri no mugoroba yitezwe gutanga ingingo yafatiye umunyarwanda Eugene Rwamuco yagirizwa uruhara muri jenoside yabaye mu Rwanda mu 1994. Umushikiriza manza yamusabiye umunyororo w'imyaka 30 mu gihe abamureze barimo imiryango ivugira abacitse ku icumu bo bamusabira gupfungwa ubuzima bwose. Abamwunganira mu mategeko bo barasaba yuko yogiga umwere. Uyu mugabo w'imyaka 65 yahoze ari muganga arahakana ivyo aregwa. Navuganye n'umunyamakuru Alain Majesté Barenga aho yararindiriye ko intahi sasa aho muri Cour d'assises y'i Paris abanza kunyibutsa ivyaha Eugene Rwamuco yagirizwe. Aregwa ibyaha bya jenoside, no kuvuga kwifatanya n'abakoze jenoside, na cyane cyane ibyaha yakoreye mu cyahoze ari Butare, prefecture ya Butare mu Rwanda mu 1994. Ibindi yagirizwa ni imvugo zirugwanko zakuriye jenoside, kuko Rwamuco yamwe mu barongoye ugaruka rwa MRND aho yari kwiga mu gihugu cy'u Burusiya. Rwamuco kandi yagirizwa guhamba abatutsi bishwe muri jenoside no guhosha abatari bwapfe. None ga Majesté, ubushikiriza manza bumusabira ibihe bihano? Ubushikiriza manza bo bumusabira umunyororo wa burundu, permis de perpétuité mu gifaransa, umunyororo wo guherayo. Abamwunganira bobo bavuga iki? Abasanzwe bamwunganira bobo baguma bavuga ati, baguma bataka ati uyu mushinga ntahe arera, kuko uretse ko yari muganga yarasanzwe akora n'akazi mw'isuku n'isukura muri prefecture ya Butare, cyane muri université y'i Butare aho mu gihugu cy'u Rwanda. Ati namba mwarabonye ko arafasha guhamba abishwe, nuko kavyari mu kazi kiwe. Hanyuma ivyo byo kuvuga ko yo barahosheje abatari bwapfe ni kinyoma cambaye ubusa. Bo basaba ati uyu mugabo n'umwera. Rero tuvugana urubanza rumwiherero, turarindiye ibyo abacamanza ari kumwe n'inyamugayo zizoca urubanza ziza gushikako. None muri kino gihe washoboye kubona bande, hameze gute kuri sentare?
Florentine no kugira ko icumba ca sentare nubwo cugaye muri uno mwanya kuko urubanza ruza gusomwa isaha 12 zo ngamu izizi pari mu Faransa imbere y'icumba ca sentare abantu barakinje ni impande zibiri zisa n'izihanganye na cane cane abatavuga rumwe na leta y'u Rwanda basidukanye niyo nka kuza gushigikira Eugene Rwamuco na bamwe mu muryango wiwe Eugene Rwamuco nawe nyene ubwiwe ni hari kurundi ruhande nago amashiramwe y'abacika cumu collectif des partis civils pour Urwanda iyo yamwitwariye nabo nyene basanzwe ari ngaha namwe mu mashiramwe adani ivyicaro vya politique arandira ubutungane ngaha mu Faransa ni hari n'abaserukira umuryango ibuka urimo abacika cumu wa genocide 1994 mu Rwanda nabo nyene bari ngaha. Arakoze ala Majesté Barenga isaha imwe uri minota 14 mu karere kibiyaga binini. Turakomeza n'amakuru yerekeye akarere k'ibiyaga binini tubabwira yuko ejo aho bukera Uburundi buzokwakira inama y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango w'isoko rusangi rihuza ibihugu byo muri Afrika yo hagati niyo mu manuko komesa. Muri iyi nama yitezwemwo abakuru b'ibihugu bagera kuri 6 n'urongoye komisiyo y'ubumwe bwa Afrika hakazokwihwezwa ibijanye n'umutekano w'aka karere ibijanye n'ihindagurika ry'ikirere hamwe rero n'ivyerekeye guteza imbere ibisata by'uburimyi ubutare n'ubukerarugendo. Uburundi ni nabwo bugiye kuramutswa umuryango wa komesa ku ncuro ya mbere. Reka iyi nkuru tuyibaze Gildas Yihundimpundu ari Bujumbura. Kuva ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye gushika hagati mu gisagara ca Bujumbura amadarapo y'umuryango w'isoko rusange y'ibihugu byo muri Afrika yo hagati no mu manuko komesa aguma hungabana ku mabarabara. Ugumubona kandi ivyapa bihayagize uwo muryango n'amafoto y'abakuru b'ibihugu biwugize. Biraboneka ko hitezwe abashitsi biteka. Mu bari bamaze gushika inyuma y'umutaga w'uyu wa gatatu harimo umukuru w'igihugu wa Ethiopia Taye Selassie, umukuru wa komisiyo y'ubumwe bwa Afrika Musa Faki, abashikiranganje ba mbere ba Somalia na Eswatini, ivyegera vy'abakuru b'ibihugu imwe bimwe n'abandi. Mu bandi bakuru b'ibihugu bitezwe nkuko twabishikirijwe n'abajije gutanga amakuru mu biro vy'umukuru w'igihugu c'u Burundi harimo wa Zambia, uwa Republika ya Demokarasi ya Kongo, uwa Madagascar, uwa Kenya n'umwami Muswati. Mu bizokwigwa kuri uwa kane harimwo guteza imbere urudandaza mu muryango wa komesa, kwihweza ibijanye n'umutekano w'akarere, kuraba ibijanye n'ihindagurika ry'ikirere hamwe no gusuzuma ibisata vy'uburimyi, ivy'ubutare n'ubukerarugendo. Uburundi nubwo bwatanguranye n'uwo muryango bisa nk'ata vyinshi bungukiramwo. Mu kiganiro umushikiranganje w'ubudandaji w'Uburundi Chantal Nijimbere yahaye amenyeshamakuru mu ndwi iheze yemeje ko Burundi bushobora bike ugereranije n'ivyo buja kurangurayo. Kubwiwe uwo n'umwanya wo kwivyukiranya. Rero novuga nti nivyo ivyo dusumira muri ayo masoko yo mu bihugu bigize umuryango wakomeza biracari byinshi kurusha ivyo dushora kuko ibiharuro vyerekana yuko ku by'ukuri ibyo dushora ari byo bike cyo no kutwa balance commerciale y'igihugu cyacu iri hasi cyane kuko dushora hafi miliyoni 45 z'amadolari ariko ibyo tuja gusumira muri ayo masoko bikaba byababa miliyoni 180. muca mumva yuko hakiriho ikinogo kinini hagati y'ibyo dushora n'ibyo tuja gusumira muri ayo masoko mpuzamakungu. Umuryango wa komesa wavutse mu mwaka w'1994. Intumbero yawo nyamukuru ni ukubaka akarere kadasanzwe k'ubutunzi no guhanahana ibidandazwa. Ugizwe n'ibihugu 21. Vyose hamwe bifise abanyagihugu miliyoni 640, bikaba biri ku karere kangana na kilometero kwadarato miliyoni 12. Ni ca gatatu c'umugabane wa Afrika wose. Ukuja hamwe kuzuye kw'ibihugu bigize umuryango wa komesa kuracahanzwe n'inzitizi. Bimwe biracasaba ingenzi ziva mu bihugu binywanyi impusha zo kwinjira zizwi nka visa. Hari n'ivy'ubutunzi bugicumbagira, mu bindi naho ugasanga nta mabarabara meza hari ashobora korohereza abashora ibidandazwa. Muri uwo muryango ibice 60% by'abanyagihugu batunzwe n'uburimyi. Gildas Yihundimpundu i Bujumbura. Arakoze Gildas, reka ubu naho duha akanya Yves Bucana yabateguriye amakuru y'inkino. Mwiriho neza bateze amatwi BBC amakuru y'imikino aribanda cyane mu Bwongereza. Ikipe ya Sporting Lisbon yo muri Portugal yatangaje ko Manchester United yamenyesheje ko yifuza umutoza wayo Ruben Amorim
kandi ko yiteguye kwishyura miliyoni 10 z'amayero nk'uko biri mu masezerano hagati y'uwo mutoza n'ikipe ya Sporting United. Ikeneye umutoza mushya nyuma yo kwirukana Erik ten Hag kuwa mbere. Mu itangazo ryayo Sporting Lisbon yamenyesheje urwego rushinzwe iby'imari muri Portugal ko Manchester United yagaragaje ko ishaka umutoza Ruben Amorim, kandi ivuga ko Manchester yiteguye kwishyura amasezerano ye ahwanye na miliyoni 10 z'amayero. Amorim w'imyaka 39 no mutoza wubashywe cyane muri Portugal, wegukanye ibikombe bibiri bya shampiyona ya Portugal hamwe na Sporting Lisbon. United yanze kugira icyo itangaza kuri ibyo byatangajwe na Sporting. Uyu munsi ikipe ya Manchester United irakira ikipe ya Leicester City ku kibuga cya Old Trafford, umukino w'igikombe cya Carabao. Rod van Nistelrooy wari wungirije Erik ten Hag niwe wahise ahabwa ikipe by'agateganyo, akaba ari we uri butoza uwo mukino. Mu yindi mikino y'igikombe cya Carabao iri bukinwe uyu munsi muri iri joro, Brighton irakira Liverpool, Aston Villa ikine na Crystal Palace, Newcastle United ikine na Chelsea, Preston North End yo mu cyiciro cya kabiri iri ku mwanya wa 16 irakira ikipe ya Arsenal, naho Tottenham ikine na Manchester City. Soreze kuri Real Madrid yegukanye igihembo cy'ikipe y'umwaka ariko ntiyitabira umuhango wo gutanga Ballon d'Or wabereye i Paris kuwa mbere, aho umukinnyi Vinicius Junior w'iyo kipe ya Real Madrid yatsinzwe na Rodrigo wa Manchester City nk'umukinnyi mwiza w'umwaka. Nk'uko ibiro ntaramakuru AFP n'ibinyamakuru byo muri Espagne bibitangaza, ngo iyi kipe ya mbere ku mugabane w'Uburayi yavuze ko abayihagarariye batazajya aho Real itubahwa nyuma yo kumenya ko Vinicius Junior atari we uzahabwa Ballon d'Or. Umutoza Carlo Ancelotti hamwe na rutahizamu Kylian Mbappe bombi batsindiye ibihembo buri umwe ku giti cye, ariko nta numwe wari uhari ngo ahabwe igihembo cye. Aha ni naho nsoreje amakuru y'imikino. Gendi Yves Bucyana. Mu kiganiro nacyo kuri wa kane twabateguriye uravuze ngo ngiye natutswe n'iminsi nyiramari. Yaratutse rwose. Wari nge nawe uwo yatutse ninde? Ninde usigaye afite umutima w'umukara w'ubugome nk'ubwa Sekibi? Uhengera mpari umwana ukamwitaho ukamugaburira hamwe n'abandi bana, nagenda ukamwambura ibiryo ukabihingurube. Ngewe nyiramariza. Ni 12:45 kuri BBC. Munahejo rero niho muzoheza mukumva urunana mwidonido, ariko ubu reka duhakanya Jean Claude Mwambutsa yabateguriye ikiganiro c'abakenyezi. Mwiriwe neza nshuti mudukurikiye, kaze muri kiganiro cyacu cy'abari n'abategarugori. Kuri uyu mugoroba turi mu karere ka Rubavu, twasuye umukobwa ukiri muto Florette utwizihize wihebeye ibikorwa byo gufasha. Ku myaka 19 gusa uyu mukobwa yashinze umuryango gira neza wigendere wita cyane ku bana bo mu mihanda n'abandi batishoboye. Uyu mukobwa ubujuje imyaka 23 afasha aba bana batishoboye abishyurira amafaranga y'ishuri akanabashakira ibyo kurya. Uretse abana yitaho umunsi ku wundi, Florette yanafashije urubyiruko rwahoze mu muhanda kwishyira hamwe rushinga itsinda ry'ababyinnyi ryiswe Incredible Kids Academy. Abakuze muri aba bitabira ibitaramo mu mahoteli no mu tubari bakishyurwa. Florette ubu nawe aracyari umunyeshuri, ariko ngo akaba agendera ku ihame ry'uko n'ufashwa nawe yagira uwafasha. Twaraganiriye atubwira icyatumye agira iki gitekerezo kandi akiri mutoya. Nigeze gukora impanuka nkiri mutoya, njya mu bitaro maramo igihe, nkajya mbona abansura ntazi, nyine nkabona abantu baranyishimiye, nkabona ni ibintu byiza cyane. Ndabase kuki ngewe Imana ninkiza ntazafasha abandi. Nyine none nakundaga kubona abana bari mu muhanda batagira inkweto, batagira imyenda, nkabaganiza. Mbonye akazi ndavuga ati 1/2 cy'umushahara wanjye nzankigenera abakene. Mfite abana 13, 10 n'abiga primaire, 2 biga segonderi, umwe n'uruhinja afite imyaka 2. Menya ibikoresho by'ishuri, nkamenya ibyo barya n'ibyo bambara. Bafite uturimo ku ruhande ngenda nkora, gucuruza imipira kuko organisation yanjye yitwa gira neza wigendere. Urumva iyo mipira iyo umuntu abonye wambaye uwo mupira ashaka kwibaza se impamvu yabyo, wamusobanura ukumva arabyumva. Uracyari mutoya ndetse uracyari n'umunyeshuri, ni gute umwana w'umukobwa ashobora gutinyuka gukora nk'ibi bintu ukora? Gushaka niko gushobora, kandi kuba nkiri mutoya ahubwo nibyo byiza cyane kuko ndi urugero mu bandi batoya nkanjye, nkaba n'urugero mu bakuru babona ko bidashoboka.
gufasha si ugusagura ahubwo ni umutima wabitekereje. Ababyeyi babifata gute? Ntabwo baba babifata nk'aho byaba ari ugusesagura dukeya ubona kandi nabo ukibakeneyeho ubufasha. Papa wanjye aba ahari, mama wanjye yaba yabonetse atasigaye mu rugo, tukajyana guhera kuri musaza wanjye mukuru kugeza kuri bucura bwacu. Buri wese agenda hari icyo afite. Ubwo niba ari ukubakira umuntu twese turabumba amatafari, niba ari ugusura abarwayi bose turajyana. Hari ibiba bidatunganye mu rugo, ariko twebwe iwacu turi urugo rushima Imana, kuko niba tutaburara tukaba tubona turyama tukabyuka, iryo ryonyine nishimwe tuba turi guha Imana, ko hari abandi ibyo turirana abandi barabiririra. Urundi rubyiruko mungana rukubona gute? Hari abibaza hari ko ibyo ubona ukoresha mu gufasha abandi wabikoresha mu kwishima. Babona nsa nkaho nyine nahazi cyangwa se mfite amafaranga menshi, ariko ntago kuba mfasha ari uko mfite amafaranga menshi. Baravuga ngo n'ufasha yafashwa. Nanjye nafashwa, ndi umukobwa ukeneye gufashwa, gusa neza, kugira ute ibintu byinshi nyine abakobwa bose bakenera bari mu myaka yanjye. Ariko ibyo byose ni ukwigomwa. Njyewe ndifuza kuzubaka nk'ikigo gifasha abo bana kubaha ubumenyi bw'ibanze, ugafata umwana ukamukura ku muhanda akiga nyine umwuga uzamugirira akamaro. Nawe niba yarize, tuvuge wenda umwana yize mekaniko, agize amahirwe arabimenye, amafaranga yabonye make akajya ashyira muri cya kigega kizafasha abandi basigaye inyuma. Izo nizo nzozi zanjye kandi nzi ko Uwiteka ntago yabura kunshyigikira kuko ni umurimo utoroshye. Ubushakiro bufite n'imbaraga zifite, ariko byanze bikunze ugomba kuba hari aho ufite imbogamizi. Ni izihe ngorane ujya uhura nazo mwibukora? Nta support mfite ihoraho, wenda ku buryo nshobora kuvuga ati umwana agize ikibazo wenda gikomeye mise ngenda ndaha amafaranga. Akenshi support yanjye bari yako kanya ihita irangira. Indi mbogamizi wenda niyo kuvuga ati niba ugiye muri ibyo bikorwa byo gufasha nta transport ufite, wenda ugiye gufasha nawe ugataha ntako bimeze, wenda izo zose aba ari imbogamizi. Wambwiye ko rimwe na rimwe ushobora kujya gutwara abantu bagiye kwishimisha nijoro banyoye inzoga kugira ngo baguha amafaranga. Si abakobwa benshi bakora akazi nkako. Ubibona ute kuba umukobwa muto y'imyaka 23 saa 6 z'ijoro cyangwa saa 7 atwaye umuntu wanyoye? Ahantu henshi ku tubari cyangwa ku mahoteli uzabasangayo. Ndavuga ati hano abantu banza hari akazi. Nkajya ncungana n'abantu nyine bari kubidiscussing, abo nagira amahirwe umuntu yabona yasinze cyangwa se abona yasomyeho akamamagara ati ngwino deplace, ibyo bitanu nkayabona. Ntago bivuze ngo umukobwa ni ugutinyuka, kuko igihe tugezemo ntago umuntu akwiye kwireba ngo ndi umukobwa ngo hari ibyo ntakora. Ubushobozi bwawe bundi ubuvana hehe ugira akazi? Ngira akazi nkora muri company itwara imyanda, ibishingwe, utwo two gutwara no gucuruza imipira. Urumva nta handi hantu rwose hava ubushobozi. Ubona salary yanjye ubwayo ibikorwa nshobora gukora mu kwezi ni nkeya cyane rwose, naho byahurira, ariko nayo ishobora kumfasha cyane muri transport, kwa nagura ayo mavuta se bituma wenda umuntu atancira umusore. Abasore b'iki gihe urabazi batancishamo ijisho ngo uriya mukobwa arakennye reka tumufatirane. Turamushimiye Florette utwizihize utwemereye kudusangiza inkuru ye. Mwakoze namwe mwari kumwe natwe mu gijoro ryiza. Jean Claude Mwambutsa. Urakoze nawe Jean Claude Mwambutsa, ni nawe we usozereye ikiganiro cacu cyo kuri uno mugoroba. Ariko imbere y'ugusozera mbanze nisigure ku batwumvirije kuva mu ntangamarara. Hari inkuru nari nabemereye ya Idris Elba wa mukinyi wa film ntishoboye kuboneka, ariko tuzoyibaha ikindi gihakanya nikadukundira. Naha rero dusozereye ikiganiro cacu cyo kuri uyu mugoroba, cari gihagarikiwe na Jacques Nitegeka mu jwi, ariko mwumva Florentine Kwizera. Tubashimire mwese abahisemo BBC Gahuza.